Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inarudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rasubire ndabahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba kandi hari amakuru na cane araza kwibanda mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, hagati y'akazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano. Reka mbahe ikaze amakuru yacu, akaba ariko kandi hari amakuru na cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki niho tugera dutangurire amakuru yacu, nje cane turabire hamwe kubiko biravugwa ku bijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027. Bamwe bati Evariste Ndayishimiye batazira neva ariwe perezida w'igihugu c'u Burundi ntazokwitoza mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Abandi nabo bati uzokwitoza ni Honorable Agathon Rwasa wahoze uramutswa umugambwe CNL. Abandi nabo bati ni Reverien Ndikuriyo uramutswa umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Abandi nabo bati ni Gervais Ndirakobuca uramutswa inama nkenguzamateka. Ariko kandi ibi vyose biriko biribazwa n'abahinga mu vya politiki, bibaza mbega ninde azokwitoza canke se ninde yitezwe ko gutunganiza abanyagihugu bo Burundi mu gihe barushe, bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD irongowe na Perezida Ndayishimiye ataco iriko irabafasha, ahubwo iriko irabanyonyoza imitsi. Nimuje kandi hari amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko wahoze haramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa kuri ubu ngo yamaze kubisibanya mu mugwa mukuru w'ubutunzi ngaha i Bujumbura, aho ndetse ngo yiriwe mu myiyerekano agaragaza asaba abanyagihugu kuzomutora. Muje kandi icuka kibi casubiye kuduga hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye uriko uraca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kiringo ca kabiri ahari mu matora nyene yimirije mu mwaka wa 2027. Abandi nabo bati rero Evariste Ndayishimiye ntagomba kwitoza, nubwo yakwitoza ntazatorwa, ntagomba gutorwa bivanye nuko kuva yagashika ku butegetsi ikiringo ca mbere akimaze ataco yari yafasha abanyagihugu uretse kubazanira ibibazo bidahera. Ariko kandi abakurikiranira hafi ivya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko uyu Evariste Ndayishimiye ngo ivye bimaze kurambirana, ahubwo bariko baraha amahirwe cane Honorable Agathon Rwasa. Ariko kandi amakuru dufise muri buka ako Agathon Rwasa n'ubundi ngo mu mwaka ubwo habaga amatora ahanganye na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yari yamutsinze, ahubwo ngo akaza kwibwa amajwi nk'uko amatohoza yagiye arakorwa mu bihe bitandukanye abigaragaza. Ejo bundi rero ubwo Honorable Agathon Rwasa yabazwaga ku bijanye n'amatora mu Burundi, ndetse ibimenyeshamakuru vyamubajije biti mbega ko kumvise ngo ntushobora kwitoza bivuga kwiki, ese uzokwitoza canke ntuzokwitoza? Yabishuye agira ati umurundi wese arafise uburenganzira bwo kwitoza cyangwa se no gutora nk'uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi biteganya. Ubwo rero yumvikanishije ko rero nawe vyanka bikunda azokwitoza, ariko kandi bikavuga ko ibintu bitazomworohera cane ngo aravye nabi yo hasiga gahanga, ariko nawe yavuze ko azohangana n'uwari wese uzomubuza kwitoza muri ico kiringo c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027. Honorable Agathon Rwasa rero ari kumwe n'inyankamugayo ze rero uyu munsi biriwe mu myiyerekano ngaha i Bujumbura, aho ariko aritoreza yigaragariza abanyagihugu ababwira imigabo n'imigambi y'ivyo azobarangurira mu gihe azoba abaye umukuru w'igihugu. Ariko kandi twokwibaza ikibazo kigira giti mbega Honorable Agathon Rwasa yohava atorwa yogendera mu mujyo nk'uwo CNDD-FDD na Perezida Ndayishimiye bariko barakoresha imikenyuro bakoresha mu gutoza cyangwa se mu gufasha igihugu kugwa mu manga, nawe nivyo yazogenderamo canke agira ivyo bamwitega ko bizima azobatunganiriza koko? Abandi nabo bati mbega Evariste Ndayishimiye adatowe ibintu bizogenda bite? Hazoba intambara canke se azorekura ubutegetsi? Ivyo ni ibibazo bitandukanye abahinga mu vya politike bandanya abibaza.
Reka tudusimbukire mu yandi makuru kandi mu Burundi ngo hari imyidogo myinshi y'abanyagihugu bariko basabwa gushira pave imbere y'inzu zagereye amabarabara makuru. N'imyidogo iriko irava mu mihingo itandukanye y'igihugu, hari Cibitoke, Kirundo, Muyinga, Kayanza, Muramvya. Abanyagihugu bafise amazu yegereye ibarabara rya kaburimbo ngo basabwa kuba bashize pave imbere y'inzu zabo mu kiringo gito cane. Hariho kandi ngo n'abasabwa gusubiramwo amazu yabo. Kandi ni inyuma y'ibomorwa ry'amazu yabaye mu ntango y'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ku mushikiranganji Gervais Ndirakobuca. Ubu hariko havugwa iki ca pave. Abanyagihugu kandi bavuga ko barusha kandi bakeneye cane. Bavuga kandi ko batabona iyo bazokura ayo mafaranga umwanya mutoyi nk'uko bivugwa. Hano rero tubasangiza ubutumwa butatu muri bwinshi twabashije kuronka. Ubwa mbere, umunyagihugu wo mu Cibitoke ca Rugombo aragira ati: twagomba mutubarize iri tegeko yo kubaka pavement ku bantu bafise amaparasera akora kw'ibarabara iyo ryavuye. Ni ukuri kandi ibi bintu ntabwo ari igikorwa coroshe dufatiye ku buzima bwoye bw'igihugu ndetse bw'iki gihe turimwo. Twe kandi duherereye mu ntara ya Cibitoke ya kera ntituzi ko ari itegeko ryavuye hejuru canke hehe, gusa ico tubona nuko bikoze ku vyabihereye mu Rugombo. Jewe ndi muri Buganda ya kera ariyo Bukinanyana y'ubu. Ni ukuri kandi mudufashe gutakamba kuko si twese dushobora kuronka ubwo buryo. Iyo nyubako kandi irazimvye ku bantu bato bato. Jewe ndavye nkaha iwacu kwa papa byosaba amahera atari munsi y'umumiliyoni n'inusu y'amarundi. Nta na hamwe twoshobora gukura amafaranga angana gutyo. Turasabye kandi ko utohoza neza ayo makuru. Ndazi urafise amasoko ijya nino hano, utubarize nimba ari uburyo bugateguye bwo kunyaga abantu amaparasera yabo. Uwa kabiri yagize ati: umunyagihugu wo mu Kirundo yanditse agira ati: mu ntara ya kera ya Kirundo ubu ni Butanyerera, komine Busoni, abanyagihugu bose bafise amazu maze imbuga zabo zishobora kuba zikora kw'ibarabara rya kaburimbo uva kuri douane Gasenyi Nemba. Bariko basabwa kubaka canke kugira pave imbere y'imihanda yabo gushika ndetse kw'ikaburimbo. Hamwe kandi vyoba ari vyo n'ukuri ni akarenganyo gakomeye cane, kuko ntivyumvikana ingene umuntu afise umuhana wubatse n'ivyondo gusa ngo harimwo n'ibiti canke amatafari asanzwe, ariko kandi arara mu nkungugu, yoca aronka amafaranga yo gukoresha iyo pave. N'ukuri kandi sindavyumva. Mwebwe ijwi ryanyu rishika kure, mutubarize aho hejuru ko iterambere ryoba rihereye ku mbuga canke mu nzu abantu babamwo. Ino muri Gasenyi ni ahantu hakirirwa n'uruzuba. Icimburo giheze ntaco twokoye. None vy'ukuri abatware burya ngo barabona ubukene dufise kuko baradukunda. Umunyagihugu wo ku Mukayanza we Matungo nawe yanditse ati: mwamvugiye abarundi isinzi batagira aho bavugira, nagira nanje mutuvuganire. Abanyagihugu bo muri komine Matongo intara ya Butanyerera, ubu abanyagihugu bose bari bafitiye inzu ahegereye agasantre. Hatanzwe itegeko ko umusitanteri wa Kanyana Janviere ko dutegerezwa kubakisha amatafari ahiye tugashakaza n'amabati. Ivyo bintu bitwara amamiliyoni. Nifatiye ko nasanze nkeneye miliyoni 4
aho rero yaduhaye uku kwezi kwa gatandatu kwari ukwa nyuma hazoca hakurikira ibihano. Nukuri iyi ntwaro nk'iyigikoroni iraturuhije kandi turayiyamirije. Akarere ka Matongo ni ahantu hari ibumba ryinshi kandi ryiza, amazu yaho asakaje amabategura kandi aba ari meza, mbere ngo harimwo n'amakora amategura bita aya kijambere kandi aba ameze neza, mbere gusumvya n'amabati n'ibijumbura hariho abayasakaza. Rero ivyo ngo vya vision 2030-2060 ngo ntabwo turabishikako, nibabe baratworohereza tuzobandanya tubitegura. Abanyagihugu rero dufise ibibazo vyinshi bijanye n'ubukene, ibura ry'igitoro, ibiciro vyaduze, umutekano n'ibindi. Kubwirira umuntu ngo sohora amamiliyoni ubu sivyo byihutirwa. Nibaza ko viziyo zotangurirwa no gukorana amabarabara, ubona ko muri Matongo henshi hayabaye nabi, nko muri komini yahoze ari Butaganzwa mu kumanuka i Bujumbura barinda kuzunguruka hafi mu Kayanza kandi bari guserukira mu Bukeye. Bukaba kandi amashuri meza bateza imbere indero igeze aho umwansi ashaka. Bukaba kandi amavuriro agezweho, bubaka amavuriro agezweho, bigishe n'abantu bahereye ku bategetsi ukuntu twitwara ngo dutere imbere. Nshaka rero mutuvuganire kanya na Janviere ahe amahoro abanyagihugu b'Imatongo basanzwe bikeneye, areke ibya fanatisme, muzoba mukoze, Imana ibahe umugisha. Umushikiranganji Leonidas Ndaruzaniye arakwiye gutanga intumbero yumvikana. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu General Major Leonidas Ndaruzaniye canke umushikiranganji wa mbere Nestor Ntawontuye barakwiye kuvuga ijambo ritomora neza ivyo ntumbero nshasha leta yovuga ivyo ikeneye ko bihinduka, yotomora umwanya bizokorwamo, kandi birahambaye cane kandi ko iyo ngingo imenya gutandukanya ababishoboye n'abatabishoboye, kumbura leta yonyene igashigikira abo bibona ko babishoboye, abatabishoboye nabo ikabafasha. Vyiza hobaho icigwa ciza cerekana uko vyokorwa. Tabashimiye rero, nimubandanye mudufasha kandi muzoba mudukoreye. Ngayo rero amakuru umunyagihugu yariko aradushikiriza, tuzisuzere ngaha tuza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.